Inkuru ziva hirya no hino mu bakunda gutohoza utuntu n'utundi zimenyesha ko amakungu afise amakenga menshi ku gitanda citwa Efedrine leta y'u Burundi yoba yaranguye ku bwinshi n'ico baba baragikoresheje. Akamazinda ntiyobura kuko iyo Efedrine ikoreshwa ari nkeya cyane mu guhingura imitsi, ariko ikaba iri no mu bihingura ibiyayuramutwe. Ngo leta y'u Burundi yoba yaranguye ku matoni. Abikurikiranye hafi bagakeka ko yakoresheje mu biyayuramutwe vyoba biza biri ku isoko. Abaguzi bakaba biganjemwo babagwanyi babihevye umuhari inamahoro nk'abarundi bose. Urabaze no kumva izo nkuru ziza gutyoza kurusha ishusho itari nziza cane igihugu cari gisanganywe mu makungu. Ukarantinya mbere ko urukuru ruzohava ruba inkuru, naryo tumenyereye ko bamwe mu bategetsi bama batunze agatoki iyo havugwa urwo rudandazo. Nk'abavyeyi tubabara kurusha, ari naco gituma tutokwirengagiza ibivugwa mu gihe tuzi ko abambere bahangamirwe ari babayabaga bacu. Ibiyayuramutwe bibasinzikariza amagara, bigatesha amashure na kazoza umuvyeyi wese yifuriza biwe n'igihugu ciwe. Nawe utibuka ikiyayuramutwe cahitiye bita Boss cadandazwa ku mashure yisumbuye amwe mu makati ya Bujumbura. Abapolisi n'abajeje intwaro barorera. Abavyeyi bagiye kubitura bakababwira ko ataco bashoboye, ko urwo rudandazwa ari urw'abakomeye. Igihugu cacu kiri n'amategeko agwanya abakoresha n'abadandaza ibiyayuramutwe. No mu bihugu vyemereye isezerano ry'ishirahamwe mpuzamakungu rya ONU igwanya urudandazo rudaciye mu mategeko rw'ibiyayuramutwe n'ibindi bisa nk'ivyo. Cotegeze rero kubahiriza ayo mategeko kugira gikingire abanyagihugu bacu n'abo mu makungu. Kugira cikure kw'ico ceyi ni ngombwa ngo gikore amatohoza congere kinayatangaze, kuko iyo Efedrine yakoreshejwe gutyo amakungu abone ko ari igihugu kizira uburyarya kigumya amasezerano. Abanyagihugu nabo bakagira icizere mu gihugu kibakingira, kigakingira n'isi tubayeho ako kaga k'ibiyayuramutwe. Umuhari inamahoro urateye akamo abanyagihugu cane cane urwaruka ngo bame barikanuye. Urudandazwa rw'ibiyayuramutwe rurunguka cane, bene umutahe kenshi n'abakomeye, ari naco gituma abo batuma kurudandaza badakakazwa kuko bakingiwe. Ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Nico gituma atakinya bagira mu kubadandaza ko ubwo bumara. Dusagasagiye kandi leta y'u Burundi ngo himirize inzego zayo zose, izo mu ntwaro, mu gipolisi no mu butungane, ngo bavire hasi ico kiza c'ibiyayuramutwe gihanamiye urwaruka rw'u Burundi n'urw'isi yose. Gukingira ubuzima bw'urwaruka rwacu nico gutegura kazoza keza k'igihugu. Na kare ngo iziza guhona ziherera mu ruhongore. Akamo k'umuhari inamahoro, abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano.